murazi yuko kuva bashinze amabanga yo kurongora umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko nta kindi twashize imbere atari uko igihugu ca Repuburika Demokarasi ya Kongo naco coronka amahoro, kandi tukaba tubona yuko abakuru b'ibihugu bose bavyitayeho. Murazi ko hari imigambi ibiri, umugambi w'i Rwanda muri Angola n'umugambi w'i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Inama yaheruka twakoreye muri Angola kwari kugira ngo turabe ingene iyo migambi ibiri ihura ikaja hamwe kuko dukorera igihugu kimwe. Rero twasubiye guhura kugira turabire hamwe ingene biriko biratera imbere biciye muri izo nzira zibiri nyene abakuru b'ibihugu ba Afrika bari baciye, kuko ndabibukije mu nzira yo muri Angola Rwanda kwari kugira ngo batore umuti hagati y'ukutumvikana kwari hagati y'igihugu ca Repuburika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu c'u Rwanda. Mugabo hakaba rero n'iyindi nzira y'i Nairobi nayo yugira ngo igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo naco imigwi igwana hagati muri ico gihugu ihagarika ingwano ije mu biganiro, hanyuma imigwi nayo y'abanyamahanga itahe iwabo. Murumva ko ari inzira zibiri mbwa zose zitumbereye inzira imwe. Rero iyo nama iragenze neza kuko twashitse ku ntambwe ikomeye, kuko ubu twiga ikibazo kihari kubera iki twama dufata ingingo zose mugabo ntizije mu ngiro tukabona ntabibandanya. Ico gihe rero ico twahurije ko twese nuko bamwe bavuga bati ni ngorane hagati y'ibihugu bibiri, ariko twebwe abakuru b'ibihugu byo mu karere twavuze tuti ntidushobora kwemera ko ikibazo kiri mu buseruko bwa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko ikibazo kihari tucita ikibazo cy'ibihugu bibiri, kandi twaravuze ko ari ikibazo c'akarere kuko tugize umuryango umwe, ndavuga ni ikibazo cyo mu karere rero duhangane naco nk'ikibazo dufise mu karere. Nico gituma rero turiko turiga, twasanze kenshi turafata ingingo tugaca dutaha mugabo hakabura ubuja gukurikirana kwija mu ngiro. Dusanga hari uburyo bwinshi, imigwi myinshi ikurikirana ishirwa mu ngiro ibintu byose tuba twumvikanye, mugabo duca rusanga iyo umwe ikoreye ivy'uwundi vyiwe, ni kuvuga yuko abafise uruhara muri izo njyane bo baca banezerwa kuko ntawe uriko arabishuza. Ubu rero tukaba twaciye twumvikana yuko tugira bose iyo migwi yose akurikirana icirwa mu ngiro gihagarikwa ry'ingwano muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubu yose iyo migwi tuyishira hamwe yose dukora igikorwa kimwe twese tubona iyo tuja tukamenya rero tuti nabo vyega ubu turashaka kubaza ko ariko utakoze iki ko ariko utakoze iki, twagitorera umuti abakuru b'ibihugu batarinze gusubira kuja hamwe. Nico gituma rero baciye banshinga yuko iyo migwi yose ni ukuvuga hariho umugwi wo gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe muri Angola, gishirwa mu ngiro hakaba umugwi wishirwa mu ngiro ry'ivyari vyapfunditswe kera, hakaba umugwi wa MONUSCO, hakaba n'inteko z'akarere zagiyeyo, iyo yose n'imigwi, hakaba n'uburongozi bwa Demokarasi ya Kongo, hakaba n'umugwi wa M23. Murumva ko ari imigwi myinshi yari ivanganye. Ubu rero bashinze yuko nca ndayitumira ngahe Bujumbura kugira ngo yose ubu mugumwe tuvuga tuti tugiye gukora ibi nibi. Rero mu maguru masha ahanzoca ndabatumira tukatwize yuko bizoca bigenda neza uko twavuze tuti niko kari gahaze uko ntitwabona igituma bitaja mu ngiro. Iyo nama yagenze neza kuko nisi yose yari yihanze amaso, nico gituma tuyihejeje twaciye tuja mu yindi nama rero y'inama iharanira ubumwe, iharanira amahoro n'umutekano mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Iyo nayo ikaba irongowe n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Iyo nama ahubwo bari barindiriye twebwe ivyo tubabwira ko twiga ikibazo nyene c'amahoro muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabace bemeza ivyo twashitse ko vyose, no kuvuga ubu bijya vyaciye biba nk'ingingo
y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mugabo tukaba tujeje rero kubishira mu ngiro nuva yuko ubu vyarose inguvu zikwiye murumva yuko aho twari tukiri ku kibazo c'amahoro n'umutekano n'ivyo gwaruka